Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu nama igira 22 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku magenekerezo ya 21 na 22 mu Kakaro Arusha muri Tanzania, abakuru b'ibihugu bamenyesheje ko bishimira intambwe bijanye n'isoko rusangi bigeze ko mu bijanye n'iterambere n'ubucuruzi no mu kuronka akazi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. None ibihugu byose vyoba biharonkera inyungu zingana, icokorwa n'ikihe kugira abanyagihugu bagize ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko baronke uburenganzira bumwe ibijanye n'isoko rusangi. Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko mugishikirizwa na Bera Mugisha Kaze. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko utegekanya ibiki mu bijanye n'isoko rusangi? Inyishu tuyihabwa na Emira Nibasumba wa Radio RPA. Umwidegemvyo mu ruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bituma iterambere mu vy'ubutunzi ryihuta mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, rikaba ari rimwe mu mahangiro y'isoko rusangi yashizwe mu ngiro kuva mu 2010. Ubwo bwigenge bwo kuja aho wipfuza mu muryango buherekezwa n'ubwigenge bwo gukorera aho ushaka, kuba aho ushaka no kudakumigwa kubera uva muri iki gihugu canke kiriya kiri mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Isoko rusangi ririmo kandi ukoroherezwa mu rudandazwa no kujana umutahe wawe mu gihugu icyo ari cyo cyose cyo mu muryango ataco winona. Ubwo rudandazwa rurisunga kandi duwane rusangi yagiye mu ngiro kuva mu 2005, ariko ikaba yatanguye gukurikizwa neza mu 2010. Duwane rusangi ituma ibidandazwa bivuye muri iki gihugu canke kiriya c'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bija mu kindi cyo muri uwo muryango nyene bidatojwe ikori na rimwe. Ibidandazwa bivuye mu bindi bihugu bitari mu muryango vyo biratozwa amakori. Ayo makori akaba angana mu bihugu vyose vy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu bijanye na duwane rusangi nyene, ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyiyemeje gukuraho amabariyeri yose adatoza amakori canke amatagisi. Ibidandazwa bivuye mu kindi gihugu vyiyemeza kandi ko n'inyuma yaho ata gihugu cemerewe gusubira gushinga amabariyeri nk'ayo. Bamwe mu barundi bakora urudandazwa njabukamazi ntibashimishwa n'ingene isoko rusange mu muryango wa Afrika y'ubuseruko itunganijwe. Ibibazo bijanye na politike hamwe n'umutekano muke ngo vyarasubije inyuma akazi kabo. Kurikira abaganiriye na bagenzi bacu ba Television Renaissance. Turangurira mu Rwanda twari dufise akarusho kubera mu Rwanda hari hafi kandi hoho nta ntambamye twakunda guhura nazo, kumva zuko Uburundi n'u Rwanda hari ikibazo bavuga ngo ikibazo ca Covid, ariko ikibazo ca Covid ni ikibazo ca politike yabo, aho u Rwanda n'u Burundi bibona bamenga ntibashaka guhuza. Mugabo twega abanyagihugu bato tuba tuhagirira ikibazo. Umuntu afise agatahe gato ntabakisubiye kuja mu Rwanda, ko kuja mu Rwanda kurangura bisaba kugenda n'indege rero turu ntaco usanga ukoreye. Iyo dukuye ibidanazwa muri Uganda ku mipaka yose ducako baraduhagarika bakaturisha amakori nk'uko bisanzwe. Twebwe turi mu mamodoka tukadodesha amapasiporo yacu canke laissez-passer. Sinumva ukuntu bavuga ko hariho uburenganzira bwo gutwara ibidandazwa canke kuja kubirangurirayo atagisabwe, n'abantu bagatembera mu bihugu bigize uko bashaka, bakaba naho bashaka kandi bakidusaba ivyo vyose. Nko mu bihugu vy'Uburaya iyo winjiye muri kimwe ibindi vyose ubijamwe nk'uko wowe uri gutembera uva mu ntara uja mu yindi. Natwe twibaza ko ariko bizoba bimeze, tuzoshora ibidandazwa muri kimwe mu bihugu bigize tukanarangurirayo nk'uko twaba turi mu gihugu kimwe, ariko siko biri. Tuja kurangura muri Tanzania dukunda guhura n'intambamyi nyinshi cyane. Urarangura wagira bashika nko mu nzira hari amabariyeri y'ipolisi, hari amabariyeri y'abitwa ngo banamugambo. Banamugambo ni nk'izi mbonera kure zo ngaho mu Burundi, aho zibona bakwambuye n'utwofise bakatutwaka. Usanga uranguje gatahe bicu bisaba nyimba uranguje nk'imiliyoni 3 urabika nk'ibihumbi 100 ugenda uratanga kuri amabariyeri, uko utabahaye barakwambura ntibarabanga ufise fagitire. Ibibazo by'umutekano muke urangwa mu karere, ubukene bw'inyubakwa n'ubusumbasumbane mu iterambere ry'ibihugu biri mu bituma uwo mugambi w'isoko rusangi ugorana gushikirwako. Bisigurwa n'umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana, akaba arongoye ishirahamwe Parsem. Aratanga intumbero zogenderwako kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango boroherezwe.
isoko rusange kugira rikomere mu bihugu byose bigize ishirahamwe ry'akarere k'ubutunzi, ubwa mbere haba hariho umutekano muri ivyo bihugu n'imigenderanire myiza mu vya politiki muri ivyo bihugu. Ubona harageze igihe tunaretse na bijya vya covid, ugasanga n'ubundi kubihamwe ko bikimeze, ugasanga Burundi n'u Rwanda ntibimeze neza, ugasanga u Rwanda na Uganda ntibimeze neza, ugasanga Tanzania na Kenya rimwe ugasanga biriko biragira amarivarite, ukabona neza yuko bica bituma bigira ingaruka. Hamwe womenga ibihugu bimwe bitangura gufumengo bimwe byo bishigikiye ibindi bishigikiye ikindi, ndetse ni Kongo ijemwe nayo nyene urabona isanganywe ingorane, hari ingorane zari muri Sud Sudan, hari ingorane za politike zagiye mu Barundi barasanzara baba impunzi. Ikindi gira kabiri nico bita ibihugu rusange remezo infrastructure, amabarabara meza, imiyaga nkuba, ibijanye n'ingene hariho ibikorwa remezo vyinshi vyategeza kuba vyakozwe kugira iryo soko rusange rikomere. Ivyo navyo bigaca bisaba uburyo bwinshi, ubwo buryo ugasanga butangwa n'ibihugu vya Buraya. Harageze igihe abandi hasanga hariho n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibihugu bimwe byo muri ako karere ka Buraya bitameze neza, ugasanga n'amafaranga ategeza kuza kugira ngo asahirize ivyo bihugu bije mu ngiro ntabonetse. Iyo rero ishirahamwe rikutezwa imbere n'amabarabara y'indarayi, ibibuga vy'indege bikomeye hose, uruja n'uruza, amabarabara meza ahita, imiyaga nkuba, ingomero, ivyo bintu vyose bitagiye ngo bikomere mu gihugu, isoko rusange ntiheza ngo rikomere. Na hanyuma rero n'ibijanye n'ivy'ubutunzi n'ingene ibihugu bimeze, ugasanga hari ibihugu bitoyi nk'u Burundi n'u Rwanda bango biruzuye ngo birisiripepe byuzuyemwo abantu, ugasanga uruja n'uruza nk'ibihugu nka Tanzania biratinya yuko womengo abarundi bota ibihugu byabo bakaja gusanzara muri igihugu kubera atasaganirizo bafise, bagaca abana yuko umengo bagiye boja kwihariza amatongo muri za Tanzania n'ibiki. Usanga rero hose ari ibihugu biguma bigira impungenge ko rero tukemera isoko rusangi, abanyabuba bijya bihugu bikenye barundana bazoshobora dushwara baze bariruka bafata amatongo bagire gute, usange baje gutera intuguta cane. Usanga ibihugu rero amategeko agumye afatwa ku bintu bidasa n'ingene za visa zitangwa n'ingene uruja n'uruza rw'ingenzi rumeze, ugasanga ntibiramera co kimwe mu mapolitike y'ibihugu. Muhejeje kwiyumvira yuko kugira abanyagihugu b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko bashobore kwishira no kwizana mu bikorwa by'uruja n'uruza muri Afrika y'ubuseruko, bisaba yuko akarere kabanza kuronka amahoro, hama hagashigikwaho politike igabanya ibijanye n'ubusumbasumbane hagati y'ibihugu. Ni na hano duciye dusozera kino kiganiro kw'isoko. Ndabashimire ko mwaduteze yompi, Bera Mugisha nije nakibashikirije, naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko.